Intasho kuri bene data bose muri iri joro ry'uyu munsi kuwa mbere itariki 14 z'ukwa 11 mu mwaka wa 2022 nariko ndagenzura nongera niga ibintu byose twamye tugenda turavuga muri ino minsi hamwe n'intasho z'uyu munsi, aho twarabonye ingene muri buri gihe ingene Imana yashikije umugambi w'Imana biciye mu ntumwa Imana yarungitse muri buri gihe no muri buri kiringo, kandi abatoranijwe b'ico gihe n'ico kiringo bategerezwa kumva kandi bategerezwa kwakira uwo Imana yarungitse kuvuga ayo masezerano kugira ngo ahinduke ukuri mu bana b'Imana muri buri gihe no muri buri kiringo, aho Imana yarungitse uwo muvugishwa ntumwa kugira ngo bityo baheze baronke muri ico gihe canke muri ico kiringo baronke amasezerano, ayo masezerano ashitswe muri bo. Muri buri kiringo no muri buri gihe c'ishengero Imana irafise umugambi, kandi abo bose bamye baza kuri uno mubumbe w'isi kandi barakiriye, abari bateguriwe kwakira iyo ntumwa barakiriye intumwa kandi bararose imigisha Imana ifise ibafitiye muri buri gihe na buri kiringo. Umuntu ntashobora kuronka amasezerano Imana yasezeranye mu gihe yemerewe kubamwo, mu gihe atakiriye ngo yumve uwo Imana yarungitse kugira ngo avuge ayo masezerano, iryo jambo bitiye abatoranijwe b'ico gihe bayakire kandi bayizere. Wewe utizeye akanwa kazoba kariko karavuga amasezerano y'Imana azoshitswa mu muntu ku giti ciwe, ntabwo ayo masezerano ashobora kwigaragaza mu buzima bwawe, kuko ni nk'uko Adamu imbere yo kuronka ujya mubiri ufadika, ni nk'uko atari gushaka canke ngo agombe kumva ijwi ry'Imana, ntabwo yari kuronka ubuzima. Dutanze akarorero, yari kuguma ari nk'umukungugu, ntabwo yari kuronka ubuzima. Uko niko rero buri muntu wese atumviriza ijwi rizozana izi mpinduka z'umubiri azoguma ari nk'umukungugu wo ku isi, cyo gituma uzoterezwa gupfa. Waremwe ukuwe mu mukungugu kandi uzosubira mu mukungugu nyene, ntabwo ushobora kuronka izi mpinduka z'uyu mubiri mushasha nk'uno mukungugu uwo wakuwemwo, nubwo waje biciye mu murongo wa Eva, biciye mu mibonano nk'uko byabaye mu nkomoko hamwe na Eva na Adamu. Uko mwubwo buryo nyene wazanwemwo uragaragara ngaha, ariko habaye wa mukungugu nyene wo ku isi niwo waremwemwo. No kuvuga ngo nubwo ibikoresho byakoreshejwe ari papa na mama, ariko hakoreshejwe twaturumangingo nyene bya bintu nyene kugira ngo haremwe uno mubiri. Nico gituma iyo havuzwe ngo wakuwe mu mukungugu kandi uzosubira mu mukungugu, bishatse kuvuga yuko umuntu ari ugupfa. No kuvuga yuko umuntu kubwa kutizera, kubwa kutumva, uwo azoba ari karavuga avuga kubwo guhumeka impwemu z'ubuzima, kubw'iryo jambo rivuzwe, ubwo buzima bw'uwo mubiri uhoraho hawe ubwiza, ubwo nyene azoca asubira aho yaturutse mu mukungugu wo ku isi. Nivyo vyamye biba rero, uva mu gihe uja mu kindi, uva no mu kiringo uja mu kindi, kuko batumvise uwo yari karavuga muri ico gihe avuga amasezerano y'umubiri uhoraho. Ico gituma hatashikijwe muri bo ayo masezerano, biba ngombwa ko basubizwa mu mukungugu wo ku isi. Wakuwe mu mukungugu uzosubizwa mu mukungugu, ntibumvise ijwi rero abo ntibazokumva ijwi ry'umuzuko, kuko iryo jwi nyene ni naryo rizobazura. Ntivyoshobora kuba ukundi buterezwa kuba bwa buryo nyene nka kwa kundi Yesu yahamagara Lazaro. Murabona Lazaro sohoka, yamuhamagaye mu buzima gute? Ko bw'ijambo rivuzwe. Mu kuvugwa rero ririgaragaza iryo jambo ryo kurema, nuko umuntu agasuzwa igitabo gihesha uburenganzira, akagenzura ibidukikije kandi akagenzura ivyaremwe, akagenzura ubuzima buhoraho, ikiremwa muntu gifise umubiri uhoraho,
imana yarahumetse kuri yesu mu kuza kwiwe kwa mbere impwemu z'ubugingo kugira ngo ireme umubiri wa teofaniya. Ngiye kubategurira hanyu, kandi ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka ndabajane jewe ubwanje kugira ngo ahonde namwe abariho muba. Yohana igice cya 14. Murabona yaremye no mubiri wa teofaniya mu buringane bwa gatandatu, nkuko yaremye mu buringane bwa gatandatu biciye mu guhumeka impwemu z'ubugingo. Bakone nako rero mu kuza kwiwe kwa kabiri kubw'ubwo guhumeka impwemu z'ubugingo ararema kubw'ijambo rivuzwe nyene umubiri uhoraho hawe ubwiza. Ntabwo vyoba mu bundi buryo mu kumviriza gusa ubutumwa buriko buravugwa, kuko nubwo burimwo amavitamine yose byose bikaba biri ngaho, ariko izo vitamine ni ukumenya kuzitanga ukaziha uwo azoronka uko kuvayo. We ntushobora guha vitamine umwana ukazimushira ngaho imbere gusa nuko ngo ubuzi yuko izo zizomukiza, ariko udafise uburyo bw'uko uzimuha, haba kubwo kumutera urushinge canke ukazimuha mu kanwa, birashoboka ko yofata umuti mukeyi canke mwinshi. Umuti mwinshi womwonona, wa muti nyene wari wo kumukiza urashobora kumugwaza cyane canke ukamuteza ikindi kibazo. Hatereza kuba hariho uburyo ndetse n'umuntu afata izo vitamine, uwo muti, ubwo butumwa bw'ibireko bizimfuruka bw'ikiringo c'ubwami, ariko twazaniwe none mu mureke w'inkomezi Gaburiyeli kugira ngo abushireho neza biciye mu kanwa gategerezwa kuvuga uko gushitswa kwa nyuma mu mwuzuro kukuza kwa kabiri, ari wazana n'abamarayika biwe ku iherezo ry'ibihe mu gushitswa kwerekwa gihema, ahazovugwa uko kugarurwa mu mwuzuro kw'ikiremwa muntu kugira ngo kironke n'umubiri uhoraho uhawe ubwiza. Kubw'uko guhemeka impwemu z'ubugingo kw'iri jambo rivuzwe, kuko yarahumetse aravuga ngo nimwakire impwemu yera. Murabona ntiyahumetse gusa, yaravuze. Bo bararindiriye iminsi runaka, barindiriye iryo sezerano kandi barizera ivyo yavuze. Ntikwari kuvyumviriza gusa, no kuvuga ngo sukumva gusa, ahubwo no kumviriza ukizera, nuko ukarindira wihanganye ko ivyo bishitswa. Ico gituma ubu muri kino gihe dutegerezwa kwakira, dutegerezwa kumva kuno guhumeka impwemu z'ubugingo kuriko kurahabwa umwe wese muri twebwe, kugira ngo niyo hagera igihe co guhindurwa, abo bazozuka nabo nyene bakaronka uko guhumekerwa impwemu z'ubugingo, iri jambo rivuzwe, nuko bakagarukanwa mu buzima, bakazuka, bagaheza bakongera bakagaragara. Nitwababona bamaze kuronka kano kayaga gapfutse ko mu gihugu c'isezerano, tuce turonka kubw'iyo jambo rivuzwe, tuce turonka umubiri musha, twese dusubizwe muri Edeni, twese dusubizwe mu nkomoko. Ikiremwa muntu ubundi busha gifise igitabo gihesha uburenganzira, igitabo gihesha uburenganzira kugira ngo kirema amajuru, kirema isi, kandi imwe mw'isi kizorema no mubiri uhoraho, isi horaho, umubiri uhoraho, ikimpumbi gihoraho, ibihe bidashira, kugira ngo duheze tuganze mu nganje y'imyaka 1000 y'umwami, ariyo iri hafi gushigwaho, kandi byose bizokorwa n'ijambo rivuzwe. Harabaho umuzuko, hakabaho uguhindurwa, hakabaho n'akaboro gakomeye, ndetse hakabaho n'ikimpumbi, byose kubw'ijambo rivuzwe biciye mu muri w'inyama. Bya bintu nyene yamye akora buri gihe mu bihe byose by'icengero no mu biringo byose, yamye akoresha umuri w'inyama kugira ngo ashitse umugambi w'Imana. N'abambasaderi b'Imana ngaha ku isi, abahagarikize b'Imana, akanwa k'Imana buri gihe n'umuntu. Iryo niryo sezerano Imana ifitiye twebwe muri kino gihe, ariryo tuzigama, kandi turabona turabishije ijisho ry'ubuvugishwa, kuko n'abantu bafise umwihwezo wa gihanuzi nibo bazobona, batahure kandi bumve ijwi ryo guhindurwa. No kuvuga ngo abazoba bari mu buringa bwa gatandatu bahagarariwe hariya na Lazaro yarumvise ijwi ry'umuzuko, niryo bazokumva abo mu buringa bwa gatandatu. Natwe tuhari ubu tuzokumva ijwi ryo guhindurwa. No kuvuga ngo azoba ari ijwi ry'umwami muri iki gihe ca nyuma, kugira ngo rishitsa n'amasezerano haba kubavuye mu mubiri natwe bari bazima, n'ibihumbi 144 nabo badomoka ikimenyetso, kugira ngo nabo bakire isezerano rya mpwemu w'Imana ubundi bushagati muri bo. Byose biriko birashigwaho
n'ijambo rivuzwe. Ijambo rivuzwe n'akanwa k'ikiremwa muntu, umuntu asizwe mpwemu w'Imana muri iki gihe cya nyuma kugira ngo ashitse ubuvugishwa buhanye n'iyerekwa ry'ihema. Uyu munsi kuwa mbere tariki 14 z'ukwi 11 nashatse gufata kano kajambo nk'incamake y'ibintu byose twari tuvuga muri no minsi, kandi buri munsi tugera turabona ingene Imana igenda iraduha byinshi mu gihe hagenda hegereza umwanya wuko ishitsa ibintu byose sigaje gushitsa muri iki gihe cya nyuma. Amasezerano y'umuzuko hamwe no guhindurwa ariko arashitswa n'ijambo rivuzwe. Ni kuvuga ngo azoba ari ijwi ry'umuzuko hamwe n'ijwi ryo guhindurwa kubwo gushitswa kw'iri sezerano. Ico nico cobicigwa kuri kino kiyago kigufi nafashe nk'uku muri kano kanya kuri na muhingamo w'uyu munsi tariki 14 kuwa mbere tariki 14 z'ukwi 11 mu mwaka wa 2022. Twitegure kuko umwanya wose ikintu gikomeye cyane kizoba hagati mu ishengero arico cyamaze gutangura kuba mu buryo bw'impwemu, kuko igikomeye cyane Imana iri kirakora ni ukuduhishurira ijambo, ukuduhishurira ikimatanije c'indwi, uguhishura ibanga ryo kuza kwa kabiri ko mwami, nkuko byabaye mu gihe cyamwe Branham. Ikintu gikomeye cyane yazanye mu gihe yarari mu kozi bw'iko ngaha ku isi ategureza kuza kwa kabiri ko mwami, kwari kugurura ibimaterejo bitandatu vya mbere. Kandi ikintu gikomeye cyane mu kwa gatatu mu gushizwa kwiyerekwa gihema ni guhishura ikimatanije c'indwi, guhishura ibanga ryo kuza kwa kabiri ko mwami azananye n'abamarayika biwe. Kandi abamarayika turazi ko ari abakozi bwa Mose no bwa Eliya. Twitegure rero kuko umwanya wose tuzokwinjira mu ntambuko aho ukugaragara kw'Imana kuzoba kuriko kuraboneka hamwe n'ibintu byose byeretswe Revera William Branham mwari yerekwa gihema ni Kalpa Cathedral. Mwuwo mwanya ntihazoba ari ihigwe ryo kwitegura, igihe cyo kwitegura kugira ngo twumve ijwi ryo guhindurwa n'ubu, ijwi ry'umuzuko n'ijwi ryo guhindurwa ku batonejwe n'Imana bo muri kino gihe cya nyuma, mu gihe cibuye rikomeze furuka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Arico gihe turiko turabamwo muri kino gihe cya nyuma, kino gihe turiko turabamwo. Uyu munsi niwo munsi wo kumviriza ijwi ry'umuzuko hamwe no kumviriza ijwi ryo guhindurwa. Imana ibahezagire, Imana ibarinde mwese.